ijambo ry'umutwe ravuga ngo ni mu nyonga z'Imana. Haleluya. Ni imbere y'Imana, ni mu kubaho kw'Imana haboneka kugwira no kunguka. Mu yandi majambo, hari ikibanza dusamiramwe amasezerano y'Imana, hari ikibanza dukonseva les promesses de Dieu, hari ikibanza twakira amasezerano y'Imana, kandi ico kibanza nyene niho amasezerano y'Imana ashitswa. Dukonseva mu buryo bw'impwemu, dusama mu buryo bw'impwemu muri ico kibanza, kandi tukavyara mu buryo bw'impwemu muri ico kibanza. Ni mu nyonga z'Imana, ni muri presence y'Imana. Uyu mwaka wo kugwira no kunguka no kuvyara uko mushaka no kwaguka ni mu nyonga z'Imana tuzobihabwa, kandi ni no mu nyonga z'Imana bizoshitswa. Itanguriro 1:2, Genèse 1:2, Itanguriro 1:2 haravuga ngo isi ntiyari bwagira ishusho kandi nta cari kuri yo, umwijima wari ufutse ibenga rinini, kandi mpwemu w'Imana yatambatamba hejuru y'amazi. Ku murongo wa 11 Imana iravuga iti isi nimere ibimera vyose, ibiterwa vyama imbuto, ibiti vyama ivyamwa kw'isi, n'ivyatsi vy'ubwoko bwose birimo imbuto zavyo biba kuno. Nuko isi imera ivyatsi ibimera vyose vyama utubuto uko amoko yavyo ari. Imana ishiraho ibimera, kandi ibimera ibishiramwo imbuto zigwira. Haleluya. Niyo mpamvu nta kugwira hatabaye kubiba. Tuzobigarukaho. Ku murongo wa 20 Imana iravuga iti mu mazi nihasegenyuka isinzi ry'ibifise ubugingo, kandi nibiguruke hejuru y'isi mu kirere. Imana irema ibikoko binini binini n'ifise ubugingo byose, ivyasegenyutse mu kiyaga nk'uko amoko yavyo ari, n'ibiguruka vyose. Imana irabiheza yagira ati nimuvyare mugwire mwuzure mu mazi no mu biyaga, n'ibiguruka n'ibigwire ku isi. Ijambo ry'Imana yatwereka yuko ubwa mbere na mbere isi ntiyari ifite ishusho, nk'uko nawe mu buzima bwawe ushobora kubona hari ibintu bitagira ishusho. Isi yari vide, isi yari gusa ngo kandi umwijima wari mw'isi, ariko Imana yari hari. Haleluya. Kuba rero umuremyi ahari, vyumvikana neza yuko iyo umuremyi ahari ubuzima burashoboka. Haleluya. Iyo umuremyi ahari birashoboka ko ubuzima bubaho. Uyu munsi ngirenda gutera intege, ntaco bitwaye ivyo ubona bitagira ishusho n'ivyayitakaje, ntaco bitwaye ivyo ubona ubuze n'ivyo ukehanije, ntaco bitwaye umwijima n'umwiza uri kurabona. Igikuru nuko umuremyi ariho kandi ari muzima. Uri muremyi ariho, ubuzima buratemba, kuko ubuzima ni bwizana. Iyo nyene ubuzima hari n'ubuzima burahaba. Imana ishimwe cyane. Kwera hariho presence ya mpwemu yera, kwera hariho kubaho kwa mpwemu yera. Mpwemu yera ni Imana. Ubuzima bwarabayeho, ifite ubuzima vyose, kandi ntabwo vyaje gusa mu kiringo, oya, vyaje bizanye n'ububasha bwa multiplication. Ntabwo haje ibiterwa bizobaho ngo vyume Imana isubire ireme, oya, kuko ari Imana igwiza, kandi Imana imultiplier. Yashizeho ibiterwa ibishiramwo n'ububasha bwo kunguka. Imana ishiramwo irema abantu ibaha n'ububasha bwo kunguka. Imana ishiraho ikiyaga n'amafi, muri byo binyabugingo byo mu kiyaga ihashiramwo imbuto zo kugwira.
ni Imana ya multiplication. Niyo mpamvu bitebe bitebuke ni wemera kubaho kw'Imana mu buzima bwawe, bitebe bitebuke nuha agaciro presence y'Imana mu buzima bwawe, bitebe bitebuke nuba mu bwigobeko bw'Imana, ukaba muri intimité n'Imana, ukaba mu kunwana n'Imana, ukaba mu usabane n'Imana, bitebe bitebuke hazoba kunguka, hazoba kwaguka, hazoba kugwira. Ni nko naremesha umukobwa cyangwa umugabo ari hano w'umujene mari nkambwira nti bitebe bitebuke, bimara umwaka, bimara imyaka 2, bimara imyaka 3, bimara imyaka 5, uko muzokomeza kuba muri intimité Imana yabashizemo muri yabahaye ubasha bwo kugwira. Ni muzoba 2, muzoba 3, muzoba 4, muzogwira, munyuma muronka abakwana bakaza mubona, munyuma muronka buzukuru. Bitebe bitebuke kuko mu nyonga z'Imana, muri presence y'Imana, muri intimité y'Imana, mu kunwana n'Imana hariho kwakira ubwo bubasha bw'ubuzima, kandi butari gusa kukubeshaho no munsi, kuko hano hose mutonda ku kazi babaha umushahara w'ukwezi, kandi bamwe muri mwebwe uwo mushahara ntunakwira ukwezi kose. Rero ariko Imana ntabwo itanga umushahara w'ukwezi, iguha ubuzima, kuko niyo nyene ubuzima. Iguha no kubaho utagira umushahara kandi utiba. Kugwira birashoboka, kunguka birashoboka iyo kubaho k'umuremyi guhari mu buzima bwawe. Uravuga ati none hari abapagani batemera ko Imana ibaho, banayihakana. Abo kumenga barafite ubuzima, sinzi icyo wita ubuzima. Wowe icyo wita ubuzima ni umukobwa yarongowe, ni umuhungu yarongowe. Hariho abakobwa n'abahungu barongowe uno munsi ari madame Monsieur, ariko batagira ingo kandi bitwa madame Monsieur. Sinzi wowe icyo wita kugwira, kumbure no kuvyara. Hariho abagabo n'abagore, hariho abavyeyi bavyaye abahungu beza n'abakobwa beza, ariko uno munsi bafite agahinda gusumba utigeze avyara, ahubwo yareze abana bamukundiye. Iyo uvuga ngo abapagani barabona multiplication kuko wubatse amazu, harabubatse amagorofa benshi ariko batashe bukeye. Gute wakubaka inzu y'amagorofa hamugataha 5h du matin, kandi waruri nta matera yari hari, canke niyo yari hari warubunze? Ibyo wita kugwira ntavyonze, ibyo wita multiplication ntavyonze. Gute wavuga ngo abapagani barahezagiwe kuko afise imiduga? Hari abafise imiduga bariko bajyaniramwo n'abagore bawo, bariko bajyaniramwo n'abana bawo, abana bawo biriko barayitwara banayigonga. Umugisha uhoraho uratungisha kandi uvangamwe umubabaro. Unyemere ndakubwire, Imana ya multiplication, umugisha uhoraho turonka mu nyonga z'Imana, turonka duhabwa nikivyawe n'Imana gihoraho. Ikivyawe n'inkomezi z'umuntu bandanya ugikorera kandi bandanya ucisemba. Ikivyawe n'uburiganya bwawe ubandanya ukigerageza, ariko ikivyawe n'Imana gihoraho. Ndiko mbabwira ikivyawe n'Imana, ndiko ndababwira umugisha uhoraho ugakurikirana uruvyaro n'abazogukomokaho. Ndiko ndababwira wa mugisha urimo kugwira, bidasaba abana 10, bidasaba abana 4, bidasaba abana 3, wa mugisha numwe aguha izina kuko ari umwana yavuye ku Mana. Uwo ni wo mugisha dushaka. Sara yavyaye Isaka wenyene, ariko yabaye nyina w'amahanga
kuko Isaka yari umugisha uvuye ku Mana. Hariho abagore benshi bari baravyaye abana 12 ariko uno munsi nta numwe abazi. Ariko haboneka umugore umwe gusa yitwa Sara avyara inyuma y'imyaka. Niyo mpamvu iyo migisha izi inyuma y'imyaka nimukababare, nimukihebe, Imana ihezagira igihe kigeze. Igikuru nuko umugisha uvuye ku Mana. Sara avyara inyuma y'imyaka amaze kwitwa gakecuru, ariko ahabwa izina yavyaye umuhungu umwe. Uwo ni wo mugisha nshaka, ni wo mugisha ndakwifurije. Uwo rero uva mu masezerano, amasezerano yaronka muri intimite, kandi akaba ariho ushitswa. Uwo ni wo mwaka twinjiyemo. Ni umwaka urenze kuronka imiduga, ni umwaka urenze kuva kuronka abagabo n'abagore, ni umwaka urenze kuronka amazu, ni umwaka wo gutungishwa n'Imana, ni umwaka wo kugwira kuva ku Mana. Bitebe bitebuke, ni wanwana n'Imana, ni wowe muri intimite, hazoba kugwira. Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka 1:5-17, turabona inkuru y'umuherezi yitwa Zakariya. Yari afite umugore yitwa Elizabeth. Bari abantu bibaha Imana kandi bagororotse. Imana ishimwe cyane. Amen. Bari abantu bubaha Imana kandi bagororotse. Bibiliya iravuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'Yudaya hariho umuherezi yitwa Zakariya wo mu mitigiri ya Abiya, kandi yari afise umugore wo mu nzu ya Aroni yitwa Elizabeth. Abo bombi bari abaherezi, bari abantu baba ku gicaniro. Bombi bagororoka imbere y'Imana, bakagendera mu vyagezwe n'amabwirizwa y'uvy'umwami Imana byose batanga batagawa. Bari abantu b'inyankamugayo bagororotse, bakagendera amabwirizwa y'Imana, ariko ntibagira umwana. Umwana mu Bayuda cyo kumwe mu Barundi ni umugisha, cyo kumwe n'Abanyafrika ni umugisha ukwereka kuguhaye izina, ni umugisha ukwereka ko ubaye multiplier, nubwo utazoba ukiriho hazosigara izina, uzokwaguka, uzogwira. Iyumvirere abaherezi abagororotse batagira ikibagaye, bahora ku gicaniro, ariko babuze umugisha uva ku Mana. Nkuko nawe uno munsi inyuma y'imyaka myinshi, inyuma y'ivyivugo vyinshi, inyuma y'amasezerano menshi, uri imbere y'Imana, urindira amasezerano y'Imana, kandi urondera kugororoka no kugendera mu vyagezwe vy'Imana. Ariko hari ico ukehaniwe. Unyemerere nongere ndakubwira, ico wamye urondera cyari ikintu nk'icabandi bashikaho, ariko Imana yakubikiye ikidasanzwe kizoyihesha icubahiro. Amen. Ushobora kuba nawe hari amajambo wacuriwe, wabwiwe, nturavyara, nturarongogwa, nturarongora, nturubaka, nturagira iki, ukabwirwa byinshi cyangwa ukavyumva. Abagore bo mu gihe ca Sara bari benshi bavyaye, ariko wahaye izina Sara ni umwana umwe yavyaye gusa. Imana ikubikiye kado yishura inyishu zose, kuko Imana itanga umuti uvura byose. Imana itanga inyishu y'amanyishu yose. Imana itanga umugisha uhinduke umugisha wa byose. Ubwo nawe wenyene uremeranya nanje, mbwira urafise intahe nuko ari jewe mfise microphone, ivy'Imana yatebeje mu buzima bwawe. Uno munsi ntushobora kuvuga ngo Mana warakoze, nuko kenshi turaba ivyo tubuze. Elizabeth na Zakari ni bari bafite umwana, kubera iki? Bari babikiye umwana aza mu gihe cyo. None mwashaka Jean Baptiste avuke ryari? Haleluya. Mwashaka Jean Baptiste avuke ryari? Ko Imana yarabitegereje ibona abantu bagororoka,
aba bantu bayubaha, aba bantu beza, aba nibo bakwiye kuvyara umuvugishwa wa mbere. Ega mumenye neza ko Yesu yashinze intaye yuko mu bavyewe n'umugore wose nta numwe aruta Jean Baptiste. Imana yaritegereje Zakariya na Elizabeth iravuga ati aba bantu agaciro, abantu erega birigwa ku gicaniro, birigwa muri intimité. Muravyumva intimité? Turi kumwe? Intimité abana bagiye muri Sunday school, muravyumva? Birigwa mu kunwana n'Imana, birigwa muri mariage n'Imana, birigwa muri honeymoon n'Imana. Ndayivuze mu mvugo mbabare amatwi. Imana ishimwe cyane. Abantu n'umugabo n'umugore bama ku gicaniro cyanje, baransarishije kandi baragororotse, ni bantu kishe. Abantu bakwiye kuvyara abana basanzwe, abantu bakwiye kuvyara umwana abantu bazivuga bakavuga ngo muwavyawe n'umugore nta nomwe angana n'uruvyaro rwabo. None nimba Imana ya destiny yabo ari kuvyara uwo mwana adasanzwe, mwumva ari kuvuka ryari? Yategerezwa kuvuka igihe cyahise ageze kuza. Rero guteba kuvyara kwa Zakariya na Elizabeth kwari kugira ngo bashitse umugambi w'Imana. Nawe wo guteba kw'ivyawe ni kugira umugambi w'Imana ushike neza. Mushaka kuvyara aba premature. Ninde muvyeyi yoshima kuvyara akana katagize mugume mukabundikiye misi yose? Oya, twese dushaka kuvyara abana aterme ku mezi 9. Rero niwe mureka inda y'Imana ishikira amezi 9. Haleluya. Uyu ni umwaka rero w'amezi 9. Imba mutari mubizi. Uyu ni umwaka w'amezi 9. Uyu ni umwaka wo kuvyara rero kabisa. Kuko ibindi vyose vyari premature, vyari ibintu byose byari abana batagize. Kuko uyu ni umwaka wo kugwira, kukugira uhwane n'ibihe vy'Imana. Erega Imana n'umunyabwenge, Imana n'umuhanga w'umunyabwenge. Hari ibintu itagukoreye ava, hari ibintu itagukoreye cyagiye warira, hari ibintu itakoze cyagiye wasenga. Kuko hari ibihe byategerezwa kwegerana kugira bivuke mu gihe cyo. Imana rero ni cegwa, Imana ikora mu gihe cyayo. Ku murongo w'8 yari kwarakora igikorwa cy'ubuherezi imbere y'Imana uko imbu zabo zikurikirana, kandi nk'uko umugenzo w'abaherezi wari uri, niwe yari yaratoranijwe n'ubufindo kwinjira hera ho urusengero rw'Umwami Imana kose imibavu. Bantu b'Imana, hari ahantu abantu barabinjira bakaca bifotoza. Ati nukuri ndabinginze, hari ahantu vraiment twagiye ahantu abantu bose bari bifuje kwifotoza. Cyenda babwira nta hantu ni heza, ntabwo nkeneye telefone. Oya, izi foto zizodushikira gute? Rondera udufoto. Kubera hakayangana gusa. Hari abantu mugenda hariya kuri ntare agafoto. Hari abantu mujariya bamwe Dubai gafoto. Si bibi, ni vyiza, bijya biravuga ubutumwa. Hari abantu bazi ko twirirwa mu mpemu gusa, hama bagatinya iyo Mana yacu. Turi kumwe bagatinya Imana yacu kuko bazi ko bazoca babibiguga. Ariko wifotoje uri Dubai baravuga ati okay, atonda jeudi muri Culte akagira iki, mugabo ni Dubai arazi kuhagera. Si bibi, ariko bugi ikintu cyose ni motivation y'umutima. Ikintu cyose ni cye kigusunika. Hari ibibanza mwagize ivy'agaciro, ariko nyemere ndakubwira hari kibanza gisumba ibindi bibanza. Hari ahantu hasumba handi hantu. Gushika hera hisumba vyose, ahera hisumba vyose. Erega ni hinjira n'importe qui, hinjira ho ufindo abemerewe n'ufindo kwinjira. Kandi aho hantu wabushitse ahantu hari presence kubaho kw'Imana, uhageze wabushikiriye Imana neza. Kandi uhinje hata utahakwiriye wacupfa. Aho hantu Yesu yarahadushikanye bagenzi, muhora muvyibuka. Igihuzu cari cyakingiye cyatabutse mu kubiri.
ubu neza wahageze muri Rwanje n'ubu murahicaye. Niyo mpamvu bibabaje kuba wowe wicara mu nzu y'Imana kuri kurimvira indagara wasize kwimbebazi yava zizijya canke ikibanza bakiriya bakujanye canke ukaba uhicaye uri kurimvira icayo havunwa canke ukaba uri kurimvira ahantu havusohokera. Mu bisanzwe ni kugera ibwami ntubimenye. Ubu neza ni muze ahantu mwicaye. Ubu neza ni muze ahantu mwicaye ahera hahera. Niyo mpamvu twese turinjira ariko ntidutaha kumwe kuko ntituba twamenye neza iyo twinjiye. Utahura iyo yinjiye agenda atahanye, udatahura iyo yinjiye agenda amaze umwanya wiwe, kandi bikanashika agasiba iyo yaronse ahasumba. Uwo mugabo ufundika ko ashika ahera hahera. Hari n'abantu no munsi bari barushe kandi baryamye batevye, baciye basiba ahera hahera kandi bahava birukanga guhiga ibintu aho bitari. Ibiboneka bitangura mu bitaboneka, nuko bimeze. N'umwubatsi w'inzu engineer muhungu wanje mukwe mukuru, hari umuntu apfa kubaka inzu atabanje kuyishira muri ibanza kugira igicapo. None nimba muri université Lumiere, muri université Kiriri hariya, nimba hano muri Jere ba Ntwari na Paradis bababwiye ko ibintu byose bihaba byabanje kuba mu isi y'umutwe basi, kuko wose simwe Imana umwubatsi mukuru sibanza ibintu byose bibanza gutangura mu bitaboneka, hama bikajara existence bikaboneka. Bahageze maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza imibavu. Be murazi imibavu Apocalypse 5 havuga ngo amasengesho y'abera niyo parfait. Uyu mwaka muboreza amaparfum Imana. Hari umuntu akwinjira mu cumba musi we nari ndushe nyuma y'imisi ntatora agatiro kwera ka grippe no kwiherera no kuba muri retraite, muze kwera mwavye mu kutari ko retraite. Umwana umwe arinjira aza kunsaba ikintu, fisi ibitiro byinshi, namwe nitora icyo ushaka cyo, ariko numva parfum yuzuye icumba cyose. Sinasubiye gusinzira. Ni mu buzimana itiro naho idasinzira muyibuze amaparfum yayo, kandi amaparfum yandi n'amasengesho. Muvyuke mwijoro mwugurure parfum, pandara journée parfum. Mugabanye izo mbuga, ukuja mu mbuga ngurukana bumenyi, Facebook, WhatsApp, statut, Instagram, ibindi nibiki. Ibindi nina bivuga amavanda bivuga nabi. Ivyo amavanda bivuga nabi. Ndabakure mu mpemu. Twitter, hari nivyo ntaranakora. Muravyo hari nivyo muharamubona n'abandi babinkorera, kandi uziko ndabasanga wazo barayimfashiriza. Niyo mpamvu ngira amakosa menshi, mukazibona inbox wa message, kandi buriya mba niko ndagerageza sivyo. Navyo mbashoboye. Abari ababifasha batevye. Ujya mwanya wose uko ujako umenye neza ko ujya ntaco kuvyarira. Burya umuntu yiyumviriye telefone, ujya muntu yari afise umutwe. Telefone ishobora gutuma umugabo n'umugore batavugana. Telefone oya basi umugabo n'umugore batavugana, hari baba barahwera amafisiri, bagiye bahura n'imiganga myinshi, baba bari muri correction, basi tubarekaho. Telefone ishobora gutuma abafiance basohotse bakundana, umuhungu yaje kuresha akaja mu telefone, umukobwa yareshwa akaja mu telefone. Uwo muntu webona telefone isamaza abafiance, telefone isamaza abagwiza tunga baje kurondera amafaranga batarayashikaho bagatangura kuja mu telefone. Iri ifite puissance nutayijera kandi igira vyara. Urabona iki yarashizeho telefone ira multiplier, imaze ku multiplier n'ivyo tutazi. Namwe nimushireho connection Jeremy 33:3 hama mwongere mu vyare
mwongere mwaguke mwongere mugwire. Yavuze ngo umwaka wo kuvyara kandi je bugero trantiye naravuze ko ari umwaka wo kuvyara. Igihe umurongozi yavuga ngo uyu ni umwaka wo kuvyara je bugero trantiye naravuze ko ari umwaka wo kuvyara. Ndavuga no yerega nivyo nyene umwaka wo kuvyara ni merci murongozi w'abakenyezi umwaka wo kuvyara. Amen. None hari umuntu abamultiplier atavyara hari uwunguka atavyara kareka ni umwaka nyene wo gutwaza inda na Kristo. Haleluya. Akadutwaza inda arangije ivya uwo mwami ibintu byose bikavuka. Zakari ashika hera acana imibavu ahejeje. Ku murongo wa 12 Zakari yamubonye ahagarara umutima ategwa n'ubwoba. Amen. Ahagarika umutima. Umumarayika aramubwira ati ntacu utinya Zakariya kuko ivyo wasavye vyumviswe. Ntacu utinya kuko ivyo wasavye vyumviswe. Bisigura ngo naho utari bwabibone Imana yarumvise. Umugore wawe Elizabeth azokuvyarira umuhungu uzomwite Yohani. Yohani bisigura kado. Uzomwite ko ari ingabire. Atari ibintu by'umugabo n'umugore gusa bavyarana. Ntabwo ari mwe mugiye kuvyara ni ingabire ngiye kubaha. Kuva ico gihe Elizabeth na Zakariya bava mu bugumba baragwira. Sinzi ubugumba buri mu buzima bwawe. Aba bari bafise ubugumba bw'umwana. Ariko ushobora kuba ufite ubugumba mu buryo bw'imwemu, ushobora kuba ufise ubugumba bw'inshuti zizima, ushobora kuba ufise ubugumba mu kazi kawe, mu mashure yawe, ushobora kuba ufise ubugumba mu bana kandi wafise mu bagabo mu bada. Ngire nkubwire injira hera. Injira mu bwigobeko, injira muri intimite, injira mu sabane. Uyu mwaka wa multiplication n'ugusiga kuko niho dusamira kandi naho amasezerano ashika. Iyo Bibiri ivuze multiplication ivuze iki? Dusome muri Zaburi ya 92 umurongo wa mbere. Turahera ku murongo wa 12 kugeza ku 16. Psalm 92:1 kugeza kuri 12 na 16. Ariko reka dusome 12 na 16 gusa. Dusome 12 na 16. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi. Bantu b'Imana, izaburi ndayikunda cyane gose. Nayihawe umunsi umwe. Nayinzi ko ngire nushugwe rero mu bijanye n'amafinance birangiye. Higeze kuza abashitsi b'abakozi b'Imana mu gihugu. Ndavuga nta bashitsi reka umuntu abakire ko ari abakozi b'Imana bagendera iyindi miryango babona handi hantu tubakire tubagaburira izindi fungo buryo kuja mu muryango wa hantu usanga ari agaspeciality. Icakawe n'abakozi b'Imana. Iyo wakira abakozi b'Imana wo wakira umugisha. Yari iyo ntumbero mu mutima wanje. Ndabakira twaba ahantu nyene muri yanzu yacu bwite twimutse kwera twagutse. Iyo nzu yari ifise clôture y'amatete. Hama imvura heruka kugwa ari nyinshi. Abantu ryari ryambere baza muri Afrika basanga rero rwa rugo rw'amatete rwahinduye forme gutya. Twebwe banyenego nta kibazo ka dufise n'abarubonye bose nta kibazo kuko murabizi ko namwe atakibazo mufise. Ariko bobo ryari ryambere baje, ryari ryambere babone ingo zimeze gutya. Nkaguma ndababona bitegereza hanze. Nkaguma bitegereza hanze. Nkabura ivyari vyo. Turabazimana. Turabakira. Bahejeje barambaza ikibazo. Ni mwebwe mwashatse kugira idizene y'urugo rumeze gutya? Kora babimbajije mu Gifaransa. Kandi Gifaransa cihuta umva ntibari abanyafrika bari abazungu nyene.
Cini bazana igifaransa giki sinumvise ikibazo. Muga abumva igifaransa cihuta baratwenga. Cindabaza. Cina baza mutwenzi iki? Cina navyo ntahuye. Kuko navyumvise ariko sinashaka kwibaza ko ico kibazo ari kibazo. Bona umudamu w'umukecuru arafasha ubuseri. Nimwe mwashatse ku rugo rwanyu rugira mazigzage gutya rutagororoka. Hama umwe acaranyakira ari interprete ati barabajije uku kuntu urugo rwanyu rumeze gutya ni mwebwe mwabishatse ruko rutagororoka. Hama nje ndabwira nti ni kubera ni ndabasigurira muravyumva mwese ndabasigura abantu ntibura abazungu ndabaretse bo baca babashoke ukuntu abatwenze bacabona ko ari kuko abatwenze barafite inzu bobo yubatse bari bagire bubaka inzu yubatse baca bumva nta rukundo ariko twe ntabwo twabimenye buke barampamagara baravuga ngo watwakiriye neza uciye bugufi tugire dupare n'abana bawe tugire dufata abana bawe nka charge tubarihira amashure yabo yose tubwire konte y'umugabo wawe andovise ndamwe nta konte andovise twigeze tugira nta niyo dufise ubu nyene muyikreye kuko turasigayo 700 euro cyanda mu telefone n'inyarutse ukreye konte andovise aho nyene ku kazi ya 700 tugire dushiremo 700 euro ariko ndavuga ni uko nuguhemuka wamujije nabo niyumva yarafasha abana banje bose ndambwira none ko jewe ndabamenye par intermédiaire kandi nta kuntu mwobicisha kuri we ukuntu baravuga ngo niyavyanka ntoya ntashobora kuvyanka kuko anyifuriza ivyiza gusa abarandaba baravuga ati twebwe ntabwo turi abanyafrika ico turahiye turagira ntabwo yavyanka byemere baramushikira ariko namwe mumbikira ibanga nimuvuge ko mwabanje kubimbaza mubimubaza baramushikira bati twasha gufata abana biwe bige kuri école française à partir de maintenant gushika baheze hama dusiga amafaranga aravuga ati ntibikenewe ntabwo ari wo babikeneye ntabwo ari zo mfuvyi bafite abavyeyi bakiriho afite umugabo afite abana arahembwa ntibikenewe barampamagara ambwira ati ntibikunze barantelefone ntibikunze ariko 700 euro tuzoyagusigaranira ivyakurikiye ntibikenewe barampaye 700 euro bampaye 700 euro barangije bampaza buriya 92 iyi verse twebwe ntidushoboye kurungika abana bawe muri école française ntidushoboye guparena abana bawe ariko izaburi guhera kuri 12 izaburi turayigushikirije iyo mana izo bigukorera kuko n'ubundi twari kubisezerana ntitunabishitse canke nitubeho ariko iri jambo niryo twahawe tumaze gusenga twashatse guca kubiri ivyo umuntu yavuze dusanga twaguteranya nawe kandi urumwizigirwa hako rero tuza duteranya abantu twasenze Imana tubwira ngo muheza buri 92 ico gihe nari nzi ko ubuzima bugwiriye mpawe zaburi ya 92 na 700 euro wamenga mpawe ubugumba ariko no muzashinga ntaye ko nahawe bireze école française imbere yaho muze gusoma Psalm 92 itangura harimo guhimbaza no gutazira vyumvikana neza yuko Imana iba hagati y'amatazira nabye ntihari kibanza umuntu asama hari kibanza umuntu yakira amasezerano anarakimenye arakigeraho yama yidodomba ku bwa mukeba Penina ariko umunsi yamenye ikibanza cyo gusamiramwo
yatahanye isezerano mu Imana irabishitse. Ntabwo yatahanye inda, yatahanye isezerano inyuma y'igihe aronka Samueli. Umugore yitwa Rakeli yarongowe n'umugabo adasanzwe yitwa Yakobo. Ariko wewe ntigeze amenya ikibanza cyo, kuko yarazi ko Imana zo kwase rabani z'ibigirwamana izo zinyarutse ibintu, nkuko nawe uzi ko ari ibintu binyaruka. Yamana ibigirwamana. Rakeli kuko atigeze yinjira muri intimity, yamana imyidodombo misi yose no guhiganwa na mukeba. Nutinjira muri intimity uzoba mu myidodombo. Nutinjira muri intimity mu busabane uzokwama mwihiganwa no muri competition. Naka arubatse, jene wakajyara. Naka aronsa akazi, je ndakaronka ryari. Naka aravyaye, je nzovyara ryari. Naka ari Swede, je nzogera ryari. Naka ageze Uburaya, je nzohashika ryari. Ariko niwinjira muri intimité uzobuzi ko ivyawe bibitswe biza mu gihe ivyose vyegeranijwe neza. Kuko twe Imana ntiduha ibitageze, iduha ibigeze. Rakeli rero yabayeho ahangayitse, ari muri competition, ari mwihiganwa, ari mu myidodomo, kugeza umunsi yatekanye abona Yosefu, abona gusama inda ya Josefu. Zaburi, iyi Zaburi ya 92 irerekana ko umugororotsi ashobora kwaguka, kugwira, guprospera, gushigwa hejuru face à la diversité, hagati bimugwanya, hagati yimugerageza, hagati Mana yanje ndabuze ngenda ivuga. Reka turabi bavuze multiplication kiba kirimo. Imana ishimwe cyane. Amen. Cha turangiza. Cyangwa reka dusoma umurongo, reka tubanze dusoma umurongo. Somme 92 12-14. Iza wiravuga rero ko birashoboka, unyemerere, birashoboka kugwira, birashoboka kwaguka, birashoboka kunguka. Hagati y'ibiguhinyuza, hagati y'ibikugwanya, hagati y'ibikuzibira, birashoboka. Kuko hari Imana iyo yugure nta ugara. Il y a un Dieu de la multiplication. Umugororotsi azototahara nk'ikigazi. Mu yandi majambo, ikigazi kiraguka. Umugororotsi azokwaguka, azohura na croissement. Hazoba kwaguka. Mwibuka umuhungu yitwa Yabesi. Nyina yamwise Yabesi ngo kuko yamuvyaye arusha. Asanga ubuzima bwe bwose ni kugera ku bintu warushe, kugera ku bintu warushe, kugera ku bintu warushe. Bantu b'Imana, je nagize amahirwe menshi, nagize abavyeyi banyumviraho ivyiza, bantwara amashure meza, baduha ivyo dukeneye, ivyo dukwiriye, ahubwo tubifashisha abandi. Ariko nari mfise ikintu ca limitation, nari mfise ikintu cyo gucikiriza hagati. Umwaka wa gatandatu ndawudubuye, menya ntarawudubura, menya concours, ngire concours ngo kuko nyuranije ibiharuro je ntibanyemerera. Umwaka w'icenda ndamenya mu bantu bake cyane bantwara amanota, nuwe yantwara bimbwira. Umwaka ninjira mfise uwayantwaja muri scientifique, ngiye guhaguruka ngo ngi acaje Ngozi. Umwaka wa nyuma ndatora test d'etat, abandi bose baronka bourse muri cyagereta yite ngo tama bourse, je sinabimenya. Ndongo wunyishurira Minerval muri privé, hama kuko ntuba ntagire ntemeye kubaka n'umuheritier abivamwo ibintu byose cha permis. Umunsi wo kuyinshikiriza bavuga ngo ngiryo zina ngo harukungo ryace ngo turibona hari ikintu twegeye kosora, bamaze kuyima bagira rofi. Umunsi umwe duhabwa parcelle, dusangira impande y'umwonga, ariko nta cari twe muga ntiyarayishikira cyane. Entre umuntu umwe arambeshera ngo hari amafaranga ngo naguranye menshi
kubera ubuzima nyene buba burimo deliverance utaburagirirwa deliverance pase tuyicuruza ubusa. Umunsi umuntu umwe ndamubwira ubutumwa bwiza w'umwubaha akomeye aza mu rugo iwacu mu nyuma avuga ati ndabaha parcelle mu nyuma haba ikibazo ahantu kitananda aba directement arayivamo. Hari igihe usanga ufite ubuzima bwa yabesi bukubuza kunguka bukubuza kugwira, ariko ngira nkubwire hari ahantu bicamwo ni muri intimité. Maze kumenya ko mfise ubwo bugwayi ninjiye muri intimité, uno musi nta kitarengana nikibaye bloki abari urugombe bw'Imana nta kidacamwo, ahubwo hasigaye hacamwe ibintu ntaziga. Ubu sinkiciyumvira sinkikarikira ibintu ndavye ibiboneka ndavye ibiharurika, nkarikira ibintu numva ubugombe bw'Imana gusa. Ibihwanye n'ubugombe bw'Imana mbanzi ko birengana, nabanje kuraba abo turi kumwe, nabanje kuraba n'uburyo mfise, nzi neza ko Imana yuguruye. Yabesi nawe aravuga ngo ntibishobora gushishikara, arasenga Imana yesi iravuga ngo ico mu mugisha ico mukanyagurira imbibi ico mukandamira n'ukuboko kwawe ngo Imana imuha ivyo asavye. Hari Imana ikuraho limitation, hari Imana iguha kwagukirwa, kandi uyu mwaka biraba, uyu mwaka birashika. Amen. Joel vyarabaye nubizoshishikara. Amen. Hari Imana ivuga ngo ntawo muja, ariko Imana ikavuga ngo murarengana. Haleluya. Umugorotsi azotota ari kigazi kiragukirwa. Ngire mbabwire uyu ni umwaka wo kwagukirwa, uyu ni umwaka wa croissant. Tazanura amahema. Nimusubire kwiyumvira ko umugani w'umurongozi wa kite mama Joy Imana imuhumugisha. Nimusubire kubona ibiciro bizimvye, ahubwo ni mumenye Imana ibaha uburyo ushobora kubikonturuna. Mbe mugiye mu bihugu vy'amahanga nimukoresha amafaranga y'agaciro. Kiretse umukene mu mutima ni wabanza kuyashira amarundi, ni washira amarundi. Ariko ubundi nusanga ico utari buronke iwanyu ntuzoharure ko ikiguze amadolari cyane kandi wari ugikeneye, uzokigure kuko Imana yakiguhaye mu gihe wari ugikeneye kandi iwanyu itagifise. Icya kabiri, azoshigwa hejuru. Subira inyuma, umugororotsi azototahara nk'igigazi, azoshigwa hejuru nk'igisederi kireba none. Ubundi gisederi naco gikura kiduga. Multiplication ho kwagukirwa hakaba na elevation. Haleluya. Hariho kwagukirwa ukagasara nk'ikigazi, ariko hariho no kuduga. Uyu ni umwaka wa sanseri. Abantu bose mwaduze ingazi mugaherera mu nzira, muhumure nimwinjire muri intimité, amasengesho azobashira haka sanseri. Uyu ni umwaka wa sanseri. Muzisengesho nasenze mwe muyeranyoboye muri uyu mwaka, mwe muyeranyoboye ngo senga Imana igushire ku bitugu vya inkinkoko. Ama obstacle nta kibazo azobatera kuko muzoba muyarengeye. Buriya obstacle ni kwera ugendera hasi, ariko uri mu ndege nta barriere zikora. Ubu rero isengesho mfise nta kibazo cy'ama obstacle, inzitizi ntangwane ndazifise. Nasavye Imana kuja ku mababa yayo, hama inzitizi nzozica hejuru, kuko ni umwaka wa elevation. Ku murongo wa 13, abatewe mu rugo guhoraho bazototaharira mu nyubako z'Imana yacu. Mu gifaransa bavuga ngo il va prospérer, muzo prospera. Biravuga ngo ndakwifuriza mukundwa guprospera comme l'état de ton âme. Ntabwo ugororoka gusa nka Elizabeth na Zakariya, ariko nimba utotahaye mu buryo bw'umushaha no mu mubiri bigire bigaragara, no mu giceri biragaragara. Haleluya. Yakobo agenda korera inarumera abana, ariko kuko yari afite Imana ya multiplication, amaze kumugunga inshuro nyinshi umushahara, nicamubuje ko ava mu rugo ko hari abana afite ubutunzi busumba shebuja. Yosefu ari umuja kwa Potifari, aratotahara kugeza aho shebuja avuga ati uyu muntu afite ikiganza cyiza. Erega hari umugisha udatangwa n'amafaranga, hari umugisha udatangwa na CV, hari umugisha udatangwa n'abantu, hari umugisha wo mu nyubako z'Imana. Uyu ni umwaka wo gutotahara kugeza aho
mubeshaho n'abari kubabeshaho. Ariko abantu mukunda kubabeshaho bizobagora. Ku murongo wa 10 no mu busazi bisigura ngo harimo kuramba. Mbega bimaze iki kuronka vyose nturambe ngo bige? Bimaze iki kuronka abana ntubasohore? Uti ntacu uzoja mwijwe, natwe tuzoja. Mugabo mugisha w'abagorotsi nuguhazwa kuramba nk'ibiti, kandi aho nyene bitari ya matete. Bazogira ubukame bw'ishi n'itoto, bisigura ngo harimo n'amagara meza, lo bien-être. Ndabishingira intahe ko Yesu ari muzima. Kuba mu nyubako zuhoraho. Nabashingira intahe ko ndi mu masengesho. Imana irana ica muri Pastor Hortense ati mubwire yinjire masengesho izi resultat baheje kumuha. Igihe naronka resultat, nkironka resultat ubwa mbere, amosozi yaraje mu maso, abana bari bahari. Nubwo docteur asiguriye ngo nakainsignifia reka turindire December, haraje amosozi. Kuko umwana w'umuntu ntabwo ari mu plastique. Ariko ca ndihagurukanya ndavuga nti je nzoramba, Imana yarampaye amasezerano. Ariko akandi gatima uzoramba, ariko uri ku miti uzoramba bakubaza. Umunsi umwe ndi masengesho, Pastor Hortense aravuga ngo urazi neza ko yari dayimoni yaguteye, ntiwogira iminsi indwi hamukayituturirayo. Mvuga n'umuvyeyi wanje umushahara ambwira ngo shishikara iminsi 41, ariko mu ndwi ya gatatu ufata iminsi indwi. Ubu ntidutinya kubivuga, ndazi ko Barundi batera ingorane. Iyo dushinga intaha, nari maze imyaka 2 fisi ikintu cyo gusenya kidahagarara, kandi nta munsi nasivye amasengesho iminsi 40, nta munsi ntagize 7 jours, ya iminsi yose miniyugara n'abandi muri byo. Abantu benshi hari abampamagara ngo nze kubasengera nabaye kwisi. Hari abantu mwaramumbona avuga ngo pastor wamurusha, birumvikana. Hari n'umunsi nigeze kwigisha ahantu biranga, iyo misi yose je sinari ko ndateta, sinari wacu ndira, sinigeze mbwira umugabo wanje ngo nguma mu cumba ndaremvye, sinigeze mbwira abana banje ngo ubunyene namye ndi wa mugora akora ivyo nkwiye gukora shoboye vyose, namye ndi wa mupasteri nkwiye gukora ivyo nkwiye gukora vyose. Nta ngendo ntakoze, nta kigira ntakoze. Ninjira amasengesho vyaruko, kandi mvuze umuntu ava ni kuva rero. Muvyumve neza, abaganga murabizi na docteur wirarabizi. Ariko imisi indwi ndayinjiramo ndi muri ivyo, ni muri intimite, ni mu busabane. Muri ubwo busabane sinigeze ndonka inyishu yuko nakize. Madame Chloe akiri umukobwa ntiyarazi kinjanye muri amasengesho. Munyuma arambwira ngo nabonye umuntu agufyonda kuramo ikintu cirabura, urakize. Kuva umunsi nongeye kuva. Amezi 3 araheze, umuntu abaho nk'uko abandi bose babaho, baziba nk'uko abandi bantu bose bakiri bato, ahubwo mbaho unda ushika imyaka 46 ko afite 46 hari uburyo bicangana kandi normal. Ubu ndiko mbaho nk'abiyubiye mu ngome zishiriya trauma. Uno munsi narakize. Hari Imana itwongera imyaka yo kubaho, mu kwidodomba, mu kwiganyira, mu gutukana, urapfu uhagaze n'abawe bapfi. Imana yacu iba mu matazirano. Benshi muri mwebwe muzi ko mufise abagabo bagoye, abandi muzi ko mufise abagore bagoye, abandi muzi ko mufise abana bagoye, abandi muzi ko mufise akazi kagoye, abandi muzi ko mufise abavyeyi bagoye, abandi muzi ko mufise ngire mbabwire nitugera mu ijuru mukabona Imana ihagurutse abahizi,
muziro tuva hari bamwe mu maramaye. Hariho abana bari hano mwaronse amahigwe yose ariko mutigeze menya ko mfite amahigwe. Hariho abagabo muri hano mwaronse amahigwe muzomaramara. Hariho abagore muri hano muzomaramara. Mumenye neza ko igihe c'abahizi kiracabandana. Ivyakozwe n'intumwa biravugwa ariko n'ubu biracandikwa kandi mwijura azobitsiba. Uyu n'umwaka dutegerezwa kugwira. Nta mukobwa ashaka kugwira aguma yifuza kwigikiriza ciwe kiguma gihagaze neza n'inda y'ibitagira amaribori. Umukobwa wese ashaka kugwira yubatse hari ivyaheba. Muhagarika amafyeri, muhagarika ibintu byose, mwemere gupfa mwabagabo mwabagore. Hazoba multiplication, hazoba kwaguka, hazoba gutotahara. Igihe abaye abantu babazungu bampazo somno nande ntaye narinzi ariko ndashinga ntaye ko somno na ubu bara umwe umperuka umwe yarapfuye nta namakuru yamufise. Abashaka kumfasha ntibakiriho ariko ijambo bampaye rihoraho. Mugumbira ijambo rihoraho rizodutungira abacu takiriho. Nimugendere mu bigaragara dufise Imana itaboneka ariko n'Imana nzima. Imana ibaho umugisha.